N'umuntu adashwana aragwana rero ntugwana rero wandi acha kwanza burofa ntugwana ndakumena ivyo imbere ndakumena ivyo imbere yani petya kandi ega basi neza niko mva isoni zo kurya irya man none njya wiguriye njya kunguvu none nahaze ega jesha kugika ico hejuru nyereka ico gikoba kubukona oya ntacyo ngiye rero imenya afise igikoba kimeze kugira gukorera ikiganiro mu buyenzi kujya mbere aho ukorera watugiye kuri mu mizimane nivyo mu miziro kandi abamizimo ngo nta ngurube baki cyangwa urayire kuriwe andi nibiki none mani ubu rero ndakupasa yabyaye STV, every story matters. Yes. And the M's Mr. Solutions kuyindi choro. Inyuma y'igihe kinini mutambona kuri micro canke se nafashe micro za STV. Nabazaniye ya mivumburo. Uyu muvumburo uno muzi. Gumana nanje abongereza bavuga ati wait and see. Ndagushimira wewe ubandanya kunshigikira ibihe byose ukagumana nanje mu biganiro byanje byose. Intererano yawe utanga muri commentaire je nama nayibonye. Reka fata kanya ndagushimire wewe wanyifurije isabukuru ryanje murazi ko rimaze iminsi 2 ribaye ariko kandi reka nshimire nawe wanyifurije uranansengera mu bihe nari ndimwo mwese murabizi ndabakunda muri ku mutima wanje ariko kandi ndizeye yuko ndabafise ataho ntazogera Imana je nayo inshigikira ariko namwe muranshigikiye ndabasaba kubandanya kandi mushigikira STV televiziyo yanyu ikora byinshi bitandukanye kugira ngo ibintu bigende fresh ni wa muvumburo umuvumburo reka ndamutse mwebwe mwese muri Rwanda kwirana nongera ndamutsa abari mu mihingo yose itandukanye Australia USA Sweden Canada mu Rwanda muri Tanzania aho ni hamwe mu ho tuzi badukirana ababa mama bacu babashiki bacu reka nabasa nabakuru bacu bari mu bihugu by'abarabu Saudi na Oman ndabakunda cyane kuko murakora byiza mu kudushigikira umwanya wose ndagusaba rero iki kiganiro cyugira commentaire umbwire andi mushasha mbegaje gute Chanamba ikabutura murabibona nikanda mbiri nta byinshi siniteguye ico nakoze wa mupeti umwe akundana na mama we wa muhungu akundana na mama wiwe ngo n'Umwisiramu ariko rikajya kabenzi niko batubwiye nkurikira rero mudogo ibintu biraza kugenda fresh cameraman tugende kimya rero ikintu kiza kuhabaha mugumane nanje tu hanyuma ibintu ndizeye ko biza kugenda fresh turahashitse ni hari bica bisaba ko mvuga buhoro ijyo ryo hasi kugira ngo nibize gusarisha we icyo ukora je cange na ninjire kimya indani nawe ufatira indani kimya twagi Yes, muko mubibona namaze gushika rero ari ngahe indani wego gumana nanje ibintu kende fresh baba vipi fresh lakini poa man uko fresh poa piga nyama gonga chesi kwanza fresh man ili nyama mbuzi man ni nyama mbuzi kana sasa tuongee kidogo man tunaongea tu kidogo lakini ndio sio fresh man mumwena karobe sio fresh mtamu kana kwanza wewe kurabura mahoro uri kurajya insta we unakuwa bila taarifa ni vitu gani hawa una mfranga za kulipa mimi franga ni ikara sasa ukure kwa roho nzuri ikara sasa ulikutana na ikara icara none kumengo mbushwane gane tuje kugwana nawe wewe unapenda niingia mrefu sana wewe basi kidogo tuongee pole nguvu nicara ku nguvu basi tuyage duhagaze kunyene cameraman erekana inyama y'impene ngaha ni nyama y'impene cameraman nibiki none none ucunyegeza inyama y'impene nibiki none mwebwe man inyama y'impene nibitu gani cameraman barabizi nibiki none andi barabona ko ari inyama y'impene nibiki none andi wo bisawa ari kumeze neza sawa ndameze neza inyama y'impene haje biryoshe cyane inyama y'impene biryoshe man ariko twaheruka gukora ikiganiro abantu benshi barabajije gatoya ugishishe ko cameraman nibiki tugani we ati bijya uvya wewe na mama we nivyo cyangwa sivyo ego cyangwa sivyo man sivyo usanga ufise umusheri ego ndamufise umunsi umwe uzomuduhe nimero yo cyangwa uzomutwe tumwerekane tunamuvugishe twumve ko ari umusheri wa vy'ukuri umunsi umwe nzomuzana
ariko aho nyene revyo sinjo byanzanye aha ni canzanye numvise kuri mu karere uri kuririra akanyama k'impene ariko nagoma unyibutse hajya uri Umwisiramu andi nibiki yandiho uko Umwisiramu we kandi ile siku andi hivi ndakubomoa sasa we ni kuongea kawaida ba sandi nibitu gani we na tuyage duhuza none wowe imisi yose nugushwana je sinzi kugwana urabizi Jakanyama k'impene kwanza mu mwakarobe nibiki none cyangwa naburo bufise muhe no borobe mu bureke mani burobe bwihoze basi ndakuguriye bwihoze ntabwo nkeneye babere inyama y'impene rero bayibone neza ijya basi turayengene none ijya basi ndaguhebye ijya rero inyama yawe safi iyi ni inyama y'impene inyama y'impene yani none hajya hari impene ifise urukungano itakuringano none ibikino niho cyangwa ntabwo ari ziri kurajyaho oya urukugizini iyi ni impene yariye sana nyama y'impene ariko uri Umwisiramu nivyo rero ndi Umwisiramu Abisiramu barajya inyama y'impene andreka kungora ubwenge mani none hajya impene yariye cyane cyayigira wo itakuringano none andi nkubu no kumena umutwe we baza inyama y'impene irafite kwanza wende andi marizia kwanza tutaongea kidogo mbo sitaye marizia sasa nipatie ko basi akura iki cha juu mimi ndakura hii ya chini andi nibitu gani wewe tuko tunaongea ndugu yangu mimi tuko dufika ubona wewe na nimo duhuza amerenda kuri ananganigira andi nibiki none wo basi cyara tuze tuyage basi tuyage ibiki ibikorwa vyawe ingene biko biragenda ingene comedy yawe ikiragenda ubibona gute abafana babona gute ubasabiki wereke bicara ryosha umuntu kubaza dushaka ibikorwa vyanje by'abarundi dutera imbere twese muri rusange bo ibikorwa vyawe ko bavyakira gute ibikorwa byanje imvura arabigombi gw'imvura igombi gwenda kesera andi rero genda rero tumalizia mvua yanyesha basi bakunzi ba CTV andi James amaze kumva mbishiro zibiri ubu n'ubwa kabiri umunsi muzasanga nawe umenye umuswe ntimuzomumbaza urabona umuntu agoye wa mbere agoye gukubita n'umuntu atagwana n'umuntu adashwana aragoye gukwana rero ntugwana rero wandi acha kwanza burofa ntugwana ndakumena ivyo imbere mbabarira ndakumena ivyo imbere yani peti yangu kandi ega basi jezo nguvu ntazo mfise ukubita umuntu atagwana peti yangu ikikugenza nigikire duheze iminota 2 yonyine kandi cyane igiye bo jewe sinzi ko nihenze reka nkure kwanza amarori iyi shobora kuba ari inyama y'ingurube inyama y'inki y'ingurube inyama y'inki ni y'impene yahaze cyane okay ntacyo ni y'impene ariko tuheba gukorera ikiganiro mu Buyenzi kujya mbere aho ukorera watugiye kuri mu mizimane nivyo mu miziro kandi mu mizimo ngo nta ngurube baki cyangwa urayire kuriwe andi nibiki none mani ubu rero ndakupasura bye none ndiko ndakubaza uzoba umpoye ikibona attention qui avec moi sawa bro attention qui avec moi kifaransa kinapanda mimi asiga umunota umucugene yego nane kandi utaragena uvanga ufise ibidonda ngamo kumenya inyama y'ingurube ega aba babire bakora izi nyama bashaka ko bakora utuntu mukiza muri abamizirima cyangwa muvuge ko ari abajya tubamenye je nta nyama y'ingurube njyande ujya y'impene yahaze cyane ifite itakuringano bro rero wari bwumve kati senkano nagwanya oya ugutogwe n'abandi nzoza kuraba mu bandi ariko cinkunda aje kugwana urabizi je sakana ikintu ne je nta nutuguvuta kugwana mfisi vanga handi wo sikia kwa natongee man nyumba ya batu kibomuta baki hapa minda en bongo kaka cengu mamu cha mugumarana none andi wo no man uzi kome kwa senki akazi kiyo kagenda gute basi bana kati senga akazi kiyo kema karagenda neza none ko mvi soni zo kujya ikya man none njya wiguriye njya kunguvu none nahaze igajesha kugiki cyo hejuru nyereka ici gikoba ko bukona oya ntacyo ngiye rero imenya afise gikoba kimezo cera yo ariko ntacyo ikintu cyose abantu barabizi ko imene ifise igikoba cera oya ikintu cyose kidahumanye kitagarutse nje barebo kiba kimeze neza ngo nakubwire mwana ngumbwiye ni sawa vuga yego ni sawa wewe ntuvuga si wewe shaka kuvuga ingo sha ingo wewe oya ingo akaye ni sawa ingo ni sawa umeze neza iyi ni nyama yiki Ingurube uyu mwana ntabwengagira uyu mwana azwe ingo kandi we peti ndakumena umutwe wowe banyina ndaguvugira uyareka uyu muhungu areka inyama yiki impene areka inga yiki impene vugisha ukuri oya vugisha ukuri Ingurube sawa sha
none andi uhikitire n'abana oya ni kubaza gusa nawe kuri muri abamuraza mu bana ega bajya bayokeje wowe ubona wayokeje bari ko barakora ega naza ngabari nga sinzi none umwana ntazi ibintu none mwana yokubeshe nuvugishije ukuri none mu majambo ikintu ninda kwanza kubwiha aba mwese hamwe inyama ni yiki yiki yenyenyenye nabwenge mugira ngo umuntu akaje inyama yiki yenyenyenye zabigugunana basi arikajya impene yariye cyane ngo irahaga ariko 4-5 akazi kawe kagenda gute komedi zawe mugabo wande niwazi kuri umugenzi mugabo ukuna kunyinjira mu buzima sana nibisanzwe ewa je 4-5 komedi akazi kamwe karagenda neza muri jiragi tuguma tugoye kwa steri yacu zazikora mu ibarabara muri jiragi ntimuravuga ibyo muzoshikana ndugo kuko mutabishikanye nzobibabaza igombizi kwa steri mu meza ngahe cyangwa mu minsi ngahe inyuma y'imyaka 2 sawa sawa inyuma y'imyaka 2 nimike hawo nimbari man none handa kwazi kaze kimwe ne kucyungenda ho sana wo ani bisango nariko ndaraba kuri inyama y'impene tu birakwiye ndazi ko uri mu Umwisiramu sivyo none kandi abesiramu nta nyama y'impene bayambe ingurube bajya nyama y'ingurube turya twe bajya impene bajya impene hagize nayo witwa Kibar nitwa 4-5 oya yari rya bagide 4-5 4-5 mu Umwisiramu arabaho fresh man arabaho an no mu majambo make wowe ugenzwa niki ngaha jewe mimi niko tu kimya unajua tena ujya winyegeje ga wiguriye man uronda haze ngoma ndakumenya ivy'imbere oya ntabimenye umviriza ndakubwiye hinge gato hinge umviriza ndakubwiye umviriza dushaka dushwane yego 5 cameraman kwa makini cameraman mie cameraman Yes, bakunzi ba STV nkuko mubazi turabakunda cyane kandi namwe murabizi nako namwe turazi ko mudukunda nkuko vyari biri rero murazi ko twese gukorana ikiganiro nawe atubwira ko ari Umwisiramu rero je cano nka makuru yuko ariko arajya kabenzi ngo ni nyama y'impene ariko mwabibonye neza ko impene ifise itakoringana uko ntibaho ariko bibaho umuntu nifoke yemera ivyo akora urya akanyama k'ingurube kemere rero turabasaba uje muri commentaire mugira ico muvuze nico mukoze ku kiganiro cacu nkuko mubizi rero andi nagarutse ku wundi mwanya mwiza ndashima Imana utubazo twose twavuye mu nzira ibitaragenda neza navyo bizogenda neza ariko no mwanya nagarutse ku kivi inyuma y'imisi hafi ndwi yose ntariko ndakora ce nagarutse imivumburo myinshi ibiganiro byinshi biryoshe na tutebagiye n'amashugwe yisi abakobwa beza cyane kurazi ko twama tubazanira welcome again mwaba ugeye ari kagiki inyama y'ingurube mwaba za murakijijwe ego we murabesha oya bye rero STV, every story matters.